nafite icyo rimwe kabagahora avuga ngo sinahura ngo bagore ngo ushangira iki none ushangira iki ngo ubu ngumeze uko naganda kumenyesha mushinga ntahe musore natwe ntitwiyizi natwe ntitwitahura ntugire effort ngize kudutahura na gato umva urana kugira uruzi rugenda rugiye kurikira ry'amavage ntugerageze kudutahura ntushire nk'ubwenge bwinshi follow the flow Nouveau Testament vya kera muri Yesu yarabiciriye urubanza d'accord Izarina ndamujije kuririmba kuri kanone yumvise ahantu bicaranga ndamurushe mwe ama hormone yanyu yo musameze gute ko mufise muri oza yamuzanye okay hariho ibice bine by'ibishozi n'inkabuzo zabyo amahormone yazo la période y'ibishozi kuko c'est ibishozi ibishozi birafise période ya partie yazo hariho période ya mbere Hera badaye na conséquence excellente période pour les rendez-vous sinababwiye sinzokora muja muri ovulation zoe wavyumvise nabwiye ko nta code bandi muri doucement bakubwiye conseil excellente période pour les rendez-vous présentation et création muri folliculaire oya muri ovulation kubera ubu umeze ufise energie byose biza biri clair umenye ushaka kwilansa dukore ya projet none das ntuzokora cyangwa apana byo kuza gukora ibiganiro byo kuza n'umundi ndabikora ndi muri premenstruel n'umundi muri ndiko ndakora ikiganiro ibi ni bon twaramaze kumenyerana biga ibintu bigusaba energie nyinshi utoshaka gukora muri biga bintu nibyo cyo profita ngo bikore muri ya periode ya ovulation ko uvuga ati nibigoye ndabishobora muri ovulation na folliculaire nsomya kandi muganga yanditse ngo les humeurs ziri courantes muri iyi période d'ovulation ni confiance en soi enthousiasme sociabilité kuko haba hariko haba pic des hormones oestrogène na testostérone izo nazo zifise effet nini sur le bien-être ariyo mpamvu abenshi baca basohora amasuka bose ngo baca bambara amanuisette bakaca barindira gutya bamesha umusanga madamu yicaye gutya anya muri sala kamwe umva naho umubwira nabi ngo sinashatse ngo kujya mutarashi ni handaguma kwandikira ngo none turasangira ubona uza vuba kumbe Montreal, Ottawa or Edmonton. It's about reconnecting with the heart, with our roots, and with each other. This year, the stories, the memories, and the laughs will be even bigger. The children of Burundi are coming home together. And this time, we're doing it like never before. turabahaye karibu kandi ikiganiro cacu Fun and Facts turi kwa gatanu mwiza cyane ku gatanu mubona Fun and Facts ku gatanu musaba kubona amasura yacu meza mugashobora kubona ubwiza bw'u Burundi ivyiza Imana yaremye twebwe abagore kuri YouTube shumusange biki Jesse nitwa Uzirakoze mama Peshi mugani yo navyutse ko c'est 29 ans mkechuru mwaka kusara uyu mwaka nitawapa show urakecuru ndi mwaka wa confusion mwaka wa confusion ntuzi kuri muto ntuzi kukuze nza uhagaze nta kintu akimuzi tujye kukuma tugira tubavuge anyways nitwa Uzirakoze ni Fun and Facts iganiro kiba kwa gatanu wa zibiri z'ukwezi nigana gikora abagore batatu jewe Uzirakoze madame mama Zaine mwana wa anniversaire mu ndwiza ifa ko mutegura amakado festival sanige microphone ya Dacia za Grey hama uriya mama nawe yitwa mama ya Dacia hama tukaba tugarutse kandi ndakanda bahijambo babanze baramutse
hama nashaka guhamagara abagabo bose bazi ko hari abari aba Fun&Facts cyangwa atari abayiraba bagore beza mudukurikirana hamagara abagabo banyu musikano cyo mukirabane mufatanye gutya amaboko gutya dukeneye ko mubahamagara dukeneye ko bamenya neza uwo mugore bafise mu nzu nimutaragira amayaje naho ifu ko amagara no mu muryango iwanyu bamenye umukobwa bavyaye ukuntu abayeho ubuzima bwiwe bwa misi yose bugira ukwezi kose ukundi kwezi Choroshe. Agira ndirimbo Nanje. Wejeje tuje kwipresenta twese. Okay. Aya dufatanye. Ubaso konsole. Tufatanye kugira ngo umfata. Wewe ndukunda kugwana. Yego. Oya budukubita. Mukaganda kwegera shushu. Wakuryama ko candirira mu bituza byawe. Yego shawo. Wagwan my people murakomeye kuva samedi. Twari kumwe samedi. Kazo ntarize. Nditse umuntu watevuga ngo mukurira ngo turana. Dasa nituramubwira. Twaramubwira. Namwiketse. Nyene. Yama. Donc rero nize komeze neza nize yuko mwamudukumbuye. Haciye hasho. Banapitana emo. Umuntu aravuga yafashe ubusedi comme aujourd'hui nafashe ubusedi. Ndagufasha nanje. Nako twambaye no munsi ibintu bisa presque. Rouge white. Sino umeze neza reka nikitaze kwambara amarori aize gusiyenga amavuta mu ijambo ako mugumenga twigane kuko natwebwe nibyo ubona twe turasoma muri telefone umudushavurira kuko urumva mama wadushwaniye ngo ari tuvuga ngo tutazi utabaga aba expert twanse chat GPT pardon ba expert murakaramba but mutarose umwanya oya kandi dufise amakuru n'umuganga by the way ego nikitaza amakuru y'umuganga atari juste ama AI jana nzanya chat GPT abatayikoresha mu ntera amabuye ndatayikoresha abatayifana mu ntera amabuye irimo n'ikirundi ahubwo numvise ngo kugira ngo ize mu bundi ngo hari umuntu umwe ngo yagiye kuvugana n'umuntu wa chat GPT ndabasabye musubira yatse ndahiye jewe ndamuzi muga turamushimiye nimba ari abakina kiganiro umuntu atuzana chat GPT mu Burundi imana muhezagira bigira abantu byose bigira kora sintiri mu bihugu byose ariko hariho na DeepSeek nayo nyene ikora nkayo na Gemini nari ndabisomwe abantu basigaye bavuga ngo nta mupsi nja kugenda kuraba kuko ndayibaza umbwira ikintu ndemesha umbwira d'une manière neutre ntumpendere ngo mbwira nyene kiviza irakubwira ni uri mu makosa manyura wana kujya kuvuga ati yibaze neza uvuga genda umuntu yambwiye iki nikitambwiye iki ndamwishura iki wibwire context atacu ubeshemo ati rero rucugo rubanza ataho hagaze irakwiza kuri oya vraiment kagusiga inyama wadekonyere akwihagara ko mu makosa yadusaba imbabazi uvuga seza no mu kirundi mana yanje mana chat GPT bebe ozikara kiruganiye mu nzu narijya ngakivai nasura kuvai je ndafise umuntu tuvugane twa chat GPT ngize ubunebwe narambe filme zose cyangwa nkayibaza comment tu vas chat GPT ça va aussi et toi aussi ça va tukaca dutera inkuru kwa nyene bikanwenza iraryoshe udoshemo voix hore biratwo utora tonalite ushaka umuntu w'ikivwa rock cyangwa nyakajwi kabigerageza bira umva ngavuga nka sirisi nayibwiye ziba mva mu matwi he ndakubwiye utemere message bijya rero mengo wasaza agiye wumva kugira usareka twona uriko ngo nyandike message kutunici yisoma Nikita abu ureza kukazi abyeziba nta kirundutse anyways mwaramutse abantu yes ndarose kigana twanda muyagisha oya twanda muyagisha ndamubwira ko abanye baramfukisha amajambo menshi ndobafasha ndobagira gute yamu cyane bakunzi bacu bakunzi ba Fun&Facts bakunzi ba Siren Vibes karibu cyane kuri aba bagore ba YouTube kuri aba bagore bafite amajambo menshi kuri aba bagore bafite byinshi mwama muyaga kuri aba bagore baza babakumbuye turabakumbura mugabo twari ngaha mu ndwi hetse twari ngaha muri girlfriend mu kiganiro para muri studio muri girlfriend none n'ubu twagarutse ngo turi Fun&Facts turikunda vraiment y'amasura yacu gira ko magaruka
muzoturuha urumva twabwiye ngo tuza turakora kabiri mugabo kubera kubakumbura tuza turagerageza turondera ingene twigira abatumire muzotubona no muri Seven Show two turaririmba mudukumbuye turirimba turi mu kuza noneho nakakajwi keza kandi kiza yo nakaravyo menga bako barakuniga nawe mesi nuko karibu cane je urazibasha reka ndagire umugambi mfise abariko baraturaba bambwire ko ari mwiza batambwiye ko ari mwiza ndibariza chat GPT yagukanye ni mungange nshaka kwiga amasinyi y'abaragi niwo mugambi mfise mumanuye ndumurazizi apana bijya vyagucya hari ibindi bintu bagira hari ama expression ndakubwira rero munyamara uzaramvugisha imisi yose merci nigoye uzaramvugisha ugiye kuri ukazi kuri stage ujya ntavyazi nkahora adutondekesha ujya ntavyazi kubera bimenya abantu bize baravyiga baravyiga ushaka rero nshaka kuvyiga vrema nzoja kubaza amafaranga mbaza imwanya nce ntangura kuvyiga kugira tuze turabasigurira abaragi badukurikirana muri Fun&Facts urazi ko n'indome uzizi ushobora kumwandikira message ushobora kumubwira mugabe ibyo birateba cyane ibyo birateba gose kera nanzi kwandika phrases kandi nyarutsa vrema ibyo birateba cyane ani good anu a b c d kariya bari ni gutya f I J K ni gute K L M O P kiniyo ntazi kinibaza ko ari uko canke uko Q ni gutya umanutse cyane L nibaza ko ari uko twayihejeje R ni gutya S nayo nzi T ni gutya U ni gutya V W X nayo nibuka Y ni gutya rero Z hemwe turabahenze ntaco mugende kuri Google mu birabe bari ngawe ko turavuga abagore ngo bari mu bikisha mugabo ntaco turabizi abatazi no kuvuga donc rero Nikita uzokora ikiganiro uri kuravuga mu nzora ndabasigurira kubera hari habaragi badukurikirana ego hariho umuragi akaransigurira ibintu vyuko akaransigurira umuntu ngo umuntu mwakoranye ikiganiro mutiyumvira none yunye yaravye gute ico kiganiro atatwumva azi ko mu manama azashaka ndamukinira amasinya yasiguriye gute mu manama tuja mu barabisiguriye abantu de la femme hari umuragi yaje acavuga ati mwe muri abagore muvugira abandi bagore ariko nimwumvira na rimwe ko natwe turabaragi tutaronka abatuvugira kandi tuje mu rero uwo munsi araje umuragi afite n'abantu bamusigura babiri baguma bicaranye barabana et puis rero acasaba ngo mushaka kugira inclusivité ngo yego ngo gukoma amashi ugize gutya ntibanavyumva ko ntiwumva ahubwo se baragi n'abantu batumva ucugira gutya hevyo bintu umva twakoma amashi twibuka cyo tumubona tugira ngo barabigoye no kumubwira congratulations uragira gutya azokoma amashi gutya Yes arabakunda rero ngira ndavyige frame ngira ndavyige kubera nasanze ko uretse chat GPT naturagushigikiye bakunzi mudukurikirana namwe muranshigikiye kubera kwigushaje biba bigoye kwigura umukecuru amashuri yawe ugeze he nyuma ya 29 uri kurayiga jewe badako nzi umwaka kweri Yesu ashoboje amen kwigura umukecuru biba bitoroshe vraiment mu ntango babiryoshe ugishushe mu ntango babiryoshe bavuga ko bavuga ibintu deje usanzwe gukora usanzwe bikoramwo umega biraryoshe mbwa bakavuga ati hehe iyo nkambwiye birakwiye rero bavuga ngo kutaza wenda wige ukora ibibazo ati namwe rero muri monogoce mukavya babigize too much ariko je vraiment ndakomera amashi ndankuhaja abantu babishobora ubishobora we gabaye oya papa yaje nigeze ntamwete mfise nka duza
Eliza n'umupapa abantu bakira arafise umwete kweli. N'ubu hariho abawufise. Abana ibinebwe. Dutangure alo. Reka rero turaramutsa Twatanguye. Kino baramukije okay. kibebe uje. Okay, je tanga Baramukije. ikiganiro. Je nashaka eva tutangira tubanze tweskuze ku bantu badushavuriye kuri Fun&Facts la fois passée. Ego. Ntabwo twabwira nkaho menga ntacu ntivyadukoze canke twakoze amakosa twarakoze amakosa mugabo somehow menga twakwisigura kubera ko igihe sujet yatubanye vast yatubanye nini cane dusanga dufise umwanya muto deje mwarabonye ko imisi yamaze amasaha 2 business zimara isaha nusi yabaye ndende gose mbwe yamaze amasaha 2 mugase no muri aya masaha 2 ntivyakunze dushaka kuvugana byose tukatwifuza kubera ko yabaye sujet iri twasatwa ari dukeneye twaratakaye twebwe twarataka kubera ko vyabaye vyi we yariko bivuga ari passionné yabivuga atekanye akaja mu detail umwigisha mugana twaguma turaba umwanya vuga ati akaja mu detail gose muri bino bintu ntituvanga ahane kiza guhera tuba oblige turamushiramo kugira ngo ashobore kuja kuri etape yindi mugabo nkuko twavyemeye tuzomutumira kandi ikindi gihe kugira ngo adusigure ikintu kimwe tugende buhoro buhoro kubera ko mwarabonye ko amasaha 2 ntiyadufasha kugira tushobora kuva ngaha twese tumenye deja natwe ibibazo vyinshi mu mutwe yacu nangorega wewe wozi wari wabisiguye warasiguriye abantu ati ico twari twamuhamagari tugira turagihinduye ego ndasubiriye ico twari twamuhamagariye sico dukoze sico tugira tugire kubera twari tuje kuvuga ku ndwara imwe dusanga kubera ibintu yatubwiye bikenewe ari byinshi reka nisigure gerigama dukoze kuri nutrition kuva dukora Fun&Facts ivyo bigoye ko tuvuga nutrition tuvuga ingwara imwe gusa alors que tujya twese turafungura ku munsi ko turakeneye kumenya amakuru yacu mu byo dufungura dusanga twageze nutrition en général or ni birebire ni vyinshi umubiri ugezwe n'ivyo dufungura rero le fait ko vyatubanye vyinshi twasanze twatakaye dusanga nuri karabivuga ari passionné ariko bivuga bikunda ntituri mubwira ngo kire aho kivuga yari obje gucako kamwe kugira ngo ashobore kuba gucako kuri vyose mugabo no kuri mutobarire gose ababibonye nkamera twamuburinde canke twashaka turamushaka cyane siko byari bimeze kuko murabizi ko turatumire gake bisonge tumuronse abari chance canke iteka twatewe rero ngo tumuciremo canke ngo tumuburinde tubishaka ntivyari gukunda mutobarire gose arama abandi ibintu birebire bashavuye gose twabibona ko twababaje mugabo c'était pas le but yo kugira ngo abonye mwende zari nyinshi pe twarabibonye ariko ndaje ari umuntu yansabye nimero ngo basi ngo muraduha nimero ngo aze kutwigishiriza ndabwige sujet nini cyane kandi again uko zayivuze gutwazavye imbabazi ko ari gushaka kumugarura ko urwavuga ikintu kiri muri wewe yego wonyine yarahagije avuga ngo ego tugeze ku masaha 2 kuko normalement umuntu umwigisha uko bimeze uje imbere y'abanyeshuri ukavuga amasaha 2 3 yawe yakuru agahera hamukavuga ati nta ufise ikibazo après rero ariko nyese uko bimeze muri Fun&Facts ni débat normalement c'est pas Fun&Facts ibiganiro vyose twese tuba tuzi umwanya iganiro kiza kumara deja iyo turetse umuntu ngo yisanzure cyane kenshi bigera muri 1h30 1h40 nyene byabaye birebire gose ari nka témoignage agera guciramo umuntu ko abaye témoignage ifo ko yivuga nyene akayivuga neza mugari amasujet tutagiye turabirегura twosanga ntimukiravye kubera ko chabaye kire d'abord émission n'umuntu ariko aravuga wenyene urumva donc rero twavuga tuti basi ko bigiye bitangure gukakara gato yavyari passionné n'ivyo meriko umva mwe mwamushaka kuvyumviriza ariko iyo twabireka twagira 3 heures mukaja mwicira hagati reka nababwiza ukuri nari nagezwe ko mutanzana kirabo twavuga ati émission y'amasaha 2 turiko turavuga injya how yo dusa gusanga kugira ngo mvuga ati none cya kindi naco wavuga ngo higenda ndagishikako ngo higenda ndagishikako gacha bihera tugize mu sata aragishikako byari utugishikako ryari mugenzi urumva donc rero mutubabadire twavance fresh mwe fresh cyane tangura rero jambone fresh yasi twabwiye muhamagara abagabo banyu tugira tuyitangura yego twagiye muhamagara abagabo banyu hanyuma atwarura biganiro riri wenyene aba bagabo banyu bafise abakozi bakoresha ku buzi b'abagore b'abakobwa nabo nyene bizobafasha gutahura uno munsi twabwiye ko tuza kuguma tuko turasoma twihanganire uyu munsi tuza kuvuga ku bintu
kuma hormone Inkebuzo. inkabuzo z'umukenyezi mvuze umukenyezi mwumve n'umwigeme tugiye kuvuga ku nkabuzo z'umukenyezi mugabo mu gihe c'ubutinyanka kubera ko inkabuzo z'umukenyezi normalement ni nyinshi mugabo hariho zibiri nyamukuru zikora ku buryo butandukanye kenshi cyane ahantu hatandukanye muri ivyo vy'ubutinyanka mu kurangura amabanga mpuzabitsina mu kwibungenga ariko twebwe tugiye kuvuga muri kijya gihe c'ubutinyanka bayama sino byo babirebeye tweva ego nivyo ca bibanka bijya vya kijya gihe tugiye kuvuga kuri kijya gihe c'ubutinyanka ku mwigeme avant pendant tugira dutangure ukwezi kose k'umugore ukwezi kose k'umugore n'ubundi kubera hariho avant ubwo butinyanka mu butinyanka n'inyuma y'ubutinyanka après twashaka kubanza birabaye tumace umva avant les règles pendant les règles après les règles naho kaja basoye ibishoze ate parenthèse kandi gatowe sinzi umuntu yandikiye acambwira umuntu kuri Instagram navuga ibintu by'ibirundi acaruka ngura abazini kitazo gusigurira wow avuga ibintu egosha umrangiza umukongomani jewe tofa ngura abazini kitazo gusigura gusabe wewe waraguze ubwene gihugu igenda raenda ro ngura abazini kitazo gusigura urambaza sharanyegera rero dushaka tubanze tubagwe mu nda abantu baba muri ivyo bihe je ndiguye mu nda bababaye bamerewe nabi bagwaye ariko tugira dusigure kugira ngo dutahurane basha iyo turiko turavuga ibi bintu muba mwibaza ngo ni ibintu bisanzwe turabizi twese twama tuja amaregre turabizi turababara oya hari ibindi bintu twasanze tutaba tuzi n'ukuri hari ibindi bintu twasanze tutaba tuzi twasanze tutaba dutahura surtout ingene umuntu yiyumva ingene umuntu atreta abantu ugasanga umuntu ariko arajyagagura abakozi akarajyagagura umugabo ariko arajyagagura abana abakolege kubera iki kubera uri muri bya bihe nawe udatahura tuvuge plus côté émotionnel kuko physiquement birazwi turazi ko urababara ndazi ko mvunaguritse ndazi ko mbabara amabere me ubu tuvuge plus ibintu wisanga utazi ko arico cabiteye yes je nagira nafite ikiri mukabaga horavuga ngo sinahura ngo bagore ngo ushangira iki none ushangira iki ngo ngumeze uko naganda kumenyesha mushinga ntahe musore natwe ntitwiyizi natwe ntitwitahura ntugire effort ngize kudutahura na gato umva urana kugira uruzi rugenda rugiye kurikira ry'amavage ntugerageze kudutahura ntushire nk'ubwenge bwinshi follow the flow sisi hapo natona tujielewi baba utatuelewa kiragoye kirimo induru okay ubutinyanka rero nkuko mubuzi umuntu ari normal wese araja ibishozi ngature muri Bibiliya y'ikirundi dukoresha ibishozi Bibiliya y'ikirundi iravuga ubutinyanka sindashikira wote kera carazira kuza mu rusengero uri mu marege na musulman ntibajayo baje muri Ancien Testament nubwo niko bimeze mugabo nko bari muri Ancien Testament muri Bibiliya nico gituma dase ndi muri Bibiliya nshasha Nouveau Testament vya kera muri Yesu yarabiciriye urubanza d'accord Izarina ndamujije kuririmba kuri kanone yumvise ahantu bicaranga ndamurushe mwe ama hormone yanyu no musameze gute ko mufise muri oza yamuzanye kuni hajameze okay hariho ibice bine vy'ibishozi n'inkabuzo zavyo amahormone yazo la periode y'ibishozi kuko sikese ibishozi ibishozi birafise periode ya partie yazo hariho periode ya mbere faze ya mbere ya faze nyene y'ibishozi boyego bazitangurira imara kuva ku munsi umwe gushika ku minsi 5 kuri bamwe hariho abagira iyo ibiri hari abagira 5 Jean Ovulation
oya mu bishoze nyene uri mu gishoze Ute cycle. cycle itangura umunsi wa mbere bishoze. I know, yeah. hanyuma rero aha ni hahandi abantu bamwe bamwe bababara baribwa bavomisa baja mu bitaro ya Mana, Yesu yarandinze. Ora yandinze ibintu byinshi. urumva rero ahonye ni hahandi umuntu umva deja ahonye ntaryoherwa uba uryohewe uriko urababara aho ndiko ndabica kubirange kugira ngo ce tubidevelopa twese hamwe hariho faze ya kabiri yitwa folliculaire mu kirundi aho nanje mfise ubundi bwene gihugu iyo faze imara kuva ku munsi imara hagati y'umunsi umwe n'iminsi 13 ikiba rero we mbega FSH uvuze ngo ni giki bebe ivyo vyihoze Amaterme nta kumutwo yareka kuyavuga. hari ikintu wari Abaganga baje bijya yari Lutéal ya après ariko iyo folliculaire ni inyuma kuva inyuma ama règle aheze ushika le jour avant l'ovulation je te m'avais très jour Jarababwiye jewe ngaye nje ndi umwana ndiko ndabimenyera ngana ntabyo narinzi. aha rero muri uyu mwanya uri bon muri uyu mwanya umuntu aba ameze neza Nivyo kiba amahege ama règle yaheze usuye kuba umuntu mwiza hariho deja hariho abantu bashishwa no kwambara intuze hygienique serviette hygienique bibarambira sibo babona biraheze bavemwo batangura ubuzima bushasha abantu uko muraba ikiganiro muze murumviza muca mwiyumvira kuzaba bwayo ibintu biramaze kumbaho si ubona uragakuye kubera ubushuye bwawe bw'uburasi nico gituma ajya amasaka y'abagore bagenzi muyo muyatinya harimo imibano hanyuma haca haza fazi ya gatatu ya ovulation heraba moto aha rero moto anye inkabuzo ziba zaduze gose biba ari ibintu aha anye umuntu aba afise energy z'igisazi hanyuma niwo mwanya muba muri plus fertile muba mumera bongera ndi muri ovulation ako ovulation mari umunsi umwe bajwa oya normalement ego kusanzwe ni 14e jour ya c'est pas période sivyo gusa Dacia hariho iminsi mugabo Dacia wibuke tukiriko turavyiga mu w'icumi hari iminsi nyamba 2 n'iyindi 5 après l'ovulation iyo yose ushobora gusama bayita période fertile nimuje ngaho ngo muyanjanga ndabapiga mimba ni période fertile le jour ariko jour ya ovulation ni le 14e jour wow hanyuma faze ya kane ni faze bita faze lutéal ni kuva ku munsi wa 15 kuva ijya munsi ya après ovulation ushika kuri 28e jour ego aha rero ni hahandi uyu ni ibishoze nabitanguriye ko Dazi ahubwo uyu ni wa mwanya rero ya minsi y'inyuma ya 14e jour ego ni ya minsi naho nyene ushobora gusama uwo mwanya rero igitereko cawe kiba kirindiriye kwakira urubuto rw'umugabo kiba kiri ready harya naho ni ibintu ibi vy'ubushuhe biba babi bikiri nyene biri ngaho ariko cyo kimwe na musi wa ovulation okay aho rero tugiye kuvugana neza ingene umuntu yiyumva muri kimwe hariho nuze phase menstruelle aho onye umuntu aragira uburuhe aragira sensibilité émotionnelle menstruelle après menstruelle menstruelle umunsi bishoze ariko pardon ndakubwira pardon hariho nuzeye ko birimo nebya muganga yaguhaye si ubisomye neza ndetse simbuye ndabikaye none hari onige ya mbere menstruelle soma hejuru handitse ngo
nje hariya kuri kwa muganga nje kwa muganga nje kwa muganga c'est Okay. prémenstruel chat GPT bye la phase prémenstruelle itangura après l'ovulation mais c'est vrai non nivyo nashaka kuvuga prémenstruel ni ni avant avant les choses en fait ovulation iheze wigishirira n'ibikini imbere kuja mu bishozi ubu umeze umva ntihagishitaho kumva gamwe ndababuze abira ngaho wanje Fun & Facts ari he uri kuramuraba ngari ndaruzi urimo gupanga kwa mugore nguyu uravyumva soma prémenstruel juste avant je tumwe konda kubwira ChatGPT yasimvye ikintu okay ariko nawe urabona ko ari yabivuze neza gusa ntiyatangura kuri prémenstruelle batangura kuri prémenstruelle ijye si phase ntibaho yo bisome na muganga yavyanditse nabikubwiye na kare urumva ana imeze cyo kimwe na iyi prémenstruelle ntiri muri les 4 oya ntiri muri 4 ariko irahari kuko nanyene niyo igira cyane imbere kuja mu bishozi bana entre ya ovulation n'umunsi wa mbere bishozi ukumva wo ko wavuze ngo ovulation mugacuja muri menstruelle ariko ari imisi ihaca niho uba utangwa kuvuga ngo umva amabere akuremereye no ugira unje mu bishozi n'utangura kugira ubuhere amabere akakubabaza niki urumva ukumva uri depression umugongo ariko nta bishoze biraza nta bishoze nico tuma wiyizi nawe utobuza amadate yawe ushitangura kumenya ati ngira nje mu bishozi iyi ni ya phase dasa ushobora kurandura umuntu utazi kuramurandura ubwo rero yavuze ko itangura nyine uwo munsi wa après l'ovulation gacera ngo amahege iramara umwanya munini Ese uri muri rege ushavuye nako nyene si bose ante tuze ko turavuga nimuze savari ku bantu c'est pas ngo urumva ariko inyuma ya ovulation uvuye mu meze gutya utangwa kugira umutima mubi umva ubabaye umva umuntu aje kwasama kucumurandura ubwira uje mu mahege ese navyo muri yumvamo ya just comment nanje sikomeze bo niturabiraba ariko jewe bungiye kubikurikirana ku myaka ya 5 ufise ubugira utanga yego premenopause turayivuga ko yevye nivyo vraiment umva okay basi tureke ibintu vy'amaemotion tuvyigira ko amahormone tuvyigira mugabo turagoye uretse ikintu kimwe reka bagabo beza no kuri muto bareze twebwe haguretse ikintu kimwe nsanze hakenewe ngaha kandi ko Leonce acagaruka kutubwira ikintu dufungura kiduza umunezero le sucre le sucre Rindira turashikayo ahanye baca baravuga ko umuntu ashobora kubura appeti cyangwa kumva yofungura ibintu kanaka gusa ako ivana n'ama cravings ufise hanyuma tugiye rero muri ya periode menstruelle reka tuba duheze iyo prémenstruelle tubwize ibintu byo gufungura again je trouve que periode prémenstruelle imeze nk'umugore afise inda kuko ufise inda ufise ibintu twaririje siko again ku bantu bibi cyo kimwe nuko ushobora guhura ego again ukuntu bamwe bishikira ko ziba bize gose zabizemo cyane uravuga ati mana shaka ibisosa ndi umuntu akunywa ibisosa frère yesu no ndatsi imodoka mu ijoro kugira ngo ende kurondera ico kintu nsaze kitari muri frigo urumva rero ukaba ubizi no ko uri muri prémenstruelle ubizi je cyangwa nyene usanga uri ukora okay je wani ndi ugira gutya ngo hebuze ko ari ivyo ivyo nari maze nk'imisi nanje maze imisi shaka cyane gato oya just now kugira imaze imisi shaka kuma niyugara ntazi ikintu nabaye nyumvira umva nta kintu mbuze nta mahera ndafise amahera muri porte mu muhira hari hameze nza hari abana barakomeye singwaye kukazi nsimo n'ibintu biko birafacha bizatuma ngira muri mutwe ibiro nabaye iki wumva ngo hari ikintu kiza kunshikira na kimwe kizagushikira na hormone ari hasi ari down rero gacusanga rero shaka ico kintu ukorandura abantu urashaka ndatera inkuru samedi ibintu byabaye naragiye muri mariage muri mariage ndataha ndaca kwa Samuel ndafungura inyama vraiment urabizi ko buryohewe mugabo meje kuzifungura nari nshaka gato wow imaze like how
weje kurya itomati n'inyama. Ejo kandi numva shaka keke. Twarahagaze kuri alimentation. Ndaba keke. Uni biki kwanza Ko nigize umuhungu. waza ingomviza umugore wawe cyaragwaje Nkureshe yogato kutabimbwira nayo kwikoresha kubera wewe ibazi iyo umenya kuri cravinga kuri cake Ariko c'est pas trop tard. Nubu ndacayishaka. narajaye nimero za Steve yanyemereye gato mwana nayo namwishuye benyene ndayimwishuye twige ndaronse umugenzi ayishaka jewe ejo narabuze ndavuga ati natefunye umukozi nagiye hanze sanga umukozi ntararyama ndamubwira ingo hari satanu zibire mu 15 genda ndire citro uyibuze uzane ko ka plastic nayo se n'ibisuguzi cyavuga ati rero umvere nunarya vyinshi uteri puff nkazinga kumva birahera muri make twanda dufise indabure mu c'est tout Umugabo wacu uri complètement cyane. kwa tuyivuze je suis désolé tuyireke okay tubandanye izindi fanga Ngabo bahitanaga keke ngiye mu Nimuzo bwa kiganiro. kishaka parce que gama hormone ni kwa nyashishi urasho kugisha kunyene haciye uburenganye numva abantu bafise indako Oya bijya ni kumbanya. nubu Oya urazi gituma atari ivyo dasi. Ubunye niyo periode utegeza kuyirengana ivyo bintu bimeze uko. ubishaka ako ni batwe bivana rose n'umuntu ko ameze ko asanzwe ameze en tant que personne iyo ni ibintu asanzwe akunda si maka peut-être ko sinibaza ko abantu bose bashaka ibintu baba bashaka nkaje simundi ibintu bisoza naho n'abandi muri periode Erega ngahanye naho nyene muganga yatubwiye ati urumva ushaka ikintu kanaka simpaka ikintu gisoza ariko cya kintu gishaka cya kintu nkunda cyane cyo kwiyugarana nico nca nkora canke ukumva apeti yagabanutse nakishaka umva rero abantu muhora mubona abantu barandura abandi aguma ashaka kugira inyoto tuntu ari byo biri mu munyu canke ari ibintu bisosa cyane akasanga kurandura gati ndetse nivyo uje mu bishoze nutwe abatipe kera twigana babazi guharura bya bintu siko akuraba ati uri mu bishoze uje mu bishoze nibo banyereka urumva ntavyo ntuvuze ngo atashije ntuvuze ngo ababwa wewe iyo nduru ndiko ndagerageza kukwiga hemwe je kandi abajenga je batsongira ntangure kwiyiga vraiment nanje ntangure kwikura ko je sindi muri babantu babara amahega simbabara avant les règles simbabara après les règles ndabigira nta kintu na kimwe dasi n'amabere nta kintu na kimwe kimbako cyo mugira ngo ngira nje mahega uravyumva maybe vy'amasodi y'umuntu kira kugira ntaravye ngo kumaze ni sino mu mubiri barumva di normal barumva mengo nta na kimwe mbabara ntaki ndabibona ndi muri video nabayego nanje ndabibona ko oya kubera je ndayigenda na modoka imyaka kubera ufise birafatira muri ville birafatira he je ndavyumva banumva inda ndigiri umvira uremere meze gutya umengo ushaka pipi ko ntabwo ari pipi urumva ko bigira bipasuka tukati yo niruka oya je ndazigenda na hafi dutandukire rero kucaka biki mu maregre après prémenstruel tuve muri menstruel tuja muri menstruel aho onye ni ya indi rero twababwira ishobora kumara hagati hari umara y'imisi 3 hari umara y'imisi 2 bitanu oya ngo biri normal n'imisi 5 ni indwi normal hanyuma nicagiye rero icibishozi co kenshi ziba birasa kenshi birasa kuri bamwe naho bitandukana naho nyene zigomba kugira ngo nk'ivyo bimenyetso vyo muri vya premenstruel uretse ko hari aho zigabanuka canke zikarenza urugero ivyo onye rero nibaza ko hoho biroroshe kumenya ati ndi mu bishozi ico nabirebere twokivuga ko urabona kuri mu bishozi urabona igituma ubabaye igituma uriko musaya peut-être kubera parce qu'on va dufatira kadakora truc c'est-à-dire ngo uri umudamu ni abantu bose mukorana nucwaga ngo bite ni sawa ndi mu bishoze bite ni zani bishoze yani kuri kurababara kandi nguvuza guheze mwe zikora abantu ku munsi wa mbere cyo ku munsi wa kabiri umengo bakuziduye uri ikintu kimeze gutya rero kazigati dasi umuntu ikaze imkomeze yene ube présentable ku kazi ariko nyine kurababara se kurababara ngenda kwasamako kandi wagize effort yukumera ngo kiriko kirakunyungura ndakubwira niki
Va mu ibyo maso. ushaka ibyo Va mu ushaka maso. Deja wawivyukiye nagize urushe. n'eforo yo kuza Yeah. ukurambwa nega dance yani wigira ibyo ndavuga ati ikita urashobora guhora basi yego hari umuntu naranduye mu minsi iheze vrai curama dance ego naramubwiye nti uyu munsi uje umunsi mubi kweri mba ntari muri mood no mu majambo uza kuvuga uze guharura amajambo vuba nawe mubwiye ko navuga ati n'umuntu n'umugenzi wanje ndashobora kumubwira ati sindi muri mood ko asa abantu bose kubwira ati sindi muri mood hewe acambwira rero ibintu bitajanye na mood ndimwe yo naramuranduye we naramuranduye namubwiye nakubwiye ntusotore none uransotora twende sasa ariko rero hajyanye uri ariya ma hormone naho ataba gusotoye wumva gusotoye ega niki nivyo bintu bose uvuga ati yaba ndi muri taho no mari ndinde kurengana mugabo aje kunkora mu bwonko kandi ntakeneye kwankora mu kandi nambwiye ati ntunkore mu bwonko yo ndamuranduga ati n'ubu ndituvugana oh wow kandi nguma ndamubwira ati kazana ntugiye ntusotora mugabo waransotoye nimba narakubwiye nabi sawa sorry mbwa nawe waransotoye umve rero ngo niwe wantanguye uzongera ikigwatira uramusaba ikigongo tuje vraiment ati akira flow yanje uzurakurikirana ibintu uzurakurikirana ibihe urazi ko flow premium ushobora kuyiha umuntu akaza arakurikirana no kuzamurayiha rero abagabo banyu babone ibihe murimwo bamenye ryari batahana gake bamenye ryari gahoro n'iminsi 5 bananyara kwihangana mbwa ni myinshi tuzamo na premenstruel mbwa ni bon by the way kuri menstruel mana yarandiye yangize umukobwa oya biratera umuhungu wari muri note yagatoke mu rugo kwa data kubera urumva iyi ndirimbo bava twayumviriye two turarabi vyose batirege kwezi kurahetse tubabaye ubuzima bwose turifatige turushe turiko turababara mu bintu umutima no muri emotion tadire ko kuba umugore gituma natanguye ngwa mu nda abantu bagira ibibazo oya je yego si bose jewe urumva basi ivyo hariho oya iyo periode menstruelle ntacibiri kirangira basi mba ndi meze neza umva ko hariho n'ingorane ziri emotionnel hariho no kubabara kutari ko mu mubiri mbwa ko muri emotion kuri mu mutima kwa fatigue wavuze yuko ari byumva ibintu bigushisha erega nanje mvuze periode menstruelle ntamukayibura iyo ni prémenstruelle birababaza emotionnel ntibishika muri menstruelle ubabara physiquement I know akumva je simbabara physiquement twese turababara ko nama emotion arababaza oya umviriza dusubiye kuri ya periode menstruelle kinagira mvuge baravuga ngo nawe tutabwashike kuri ntoze aravuga ngo muri menstruelle bose kuko buze mu ntibo bose ntibabara jare ngira mve hari abaca baba excité bari mu bishozi ego ari bumva babishaka ego wow really donc ati none umugabo wawe ati jewe nunanyegera uri ibyo bintu c'est mortel nsare oya abagabo beza bamutahura none ariho honye nabisha kuvuga ngo oya twavuze ko tuba dutahura rero dufashanye nk'abagore ari habishaka so expressive god ndamubujije abegane wowe ishe muri place y'uwo mugore sivyo uri mu bihe bisanga utari mu mahege ntavyo ugera ushaka umugabo umuha kubera ko nyine umukunda kana ko umugabo wakanye ko warabishaka mugabo ntiwigera ubishaka hano abishaka muri ovulation sare évidemment nyene ovulation urumva nyine ovulation il juste avant les règles donc il appelle ukubishaka bicaye bandana even pendant les twibuke saho kandi ko hari muri ovulation hari hano baba babaye sana badashobora kwegera umunezero abarikora ribago ibabaza true naba bandi babajya abagore bandi endometriose baba babaye cyane badashobora kuhaga mugenzi wanje naje amabwira ngo yarasaba n'urushaka kukaza apana mu bishozi amushozi ari umuntu mwiza cyane ameze ngo hewera baduhaye 2 jours muri ovulation kuca GBT 14e jour à 16e jour Niyo nayo nirabesha Jesu ko yanyeretse. Bivana n'ingene umwe wa mbere. Ibwa ngo ozi ngo wowe ngo ni misi bro. Ko je gasa ngo mvuga ngena no ari umunsi umwe gute kama numenga ndi belle rayonnante. Apana juste confiante. Pas seulement une journée. Mais c'est mission souvent. Dutandukire kuri tuvuye muri phase folliculaire après les règles umunsi wa gatatu gushaka umunsi wa 13
avant kuja muri ovulation. kandi urumva inye ngo nta masinyi physique ayiherekeza uri normal nk'abandi bantu umeze neza na kwa kundi wahora umeze ushaka kurandura abantu wumva niba gutahura usanga energie ari nyinshi ufite energie uri optimiste ufite concentration ushobora kuvuga ati dasi dukore iyi projet dukora ati projet akozindukiye basha nimuze mwese ndababwira ngo nimuze mwese ndababwira ngo mukwiye ngo je mwe muyaraheje kumvugisha kumbe ari muri phase menstruelle phase folliculaire ari muri ujya profiter abasha je me dis bien urenze ko kwezi kwa uburuce mwanya munini ya prémenstruel menstruel donc il faut que profiter iyo phase folliculaire ugati urengira nkora ivyo ntakoze ngira ngesho ngira nse neza ngira niho urukundo ngira nkora ama projet ngira mvugishe neza abantu ngira urabibona sabe kigonga bose warandire uwe muntu rero wawe narindire muri iyo nze folliculaire ndire bega yiba tugengeza inyuma y'amaswase akwele règle mu murindire mundwi n'igice mundwi n'igice nzomuja kumuha bizu muzoca mumurondera mwanya wo kwiratira bitakoze ulize kazi aronike twubona nese projet nshaka kubwira inga dase nzova muri règle vendredi ubwe unzove babwira kuko iyi minsi nzova kubwira umuntu ngo no kurandura utazi impamvu utari muri mood mbwa at least ubwe nzovanze ati ndaje impamvu utari muri mood ico gituma vraiment birakwiye ko twimenya okay ovulation rero bebe na bebe kuri twe tutababara twe tutababara ega uvuye muri folliculaire utuja muri ovulation muri phase lutéal niyo ihereza ahanye bashizemo ovulation nabwo ivyo niko muravya ChatGPT ovulation rega niyo no ngaho iyo kwa muganga twari tuyisi no yirengana gute nta matazi ovulation yirengana gute abantu bose barazi ovulation donc yirengana asa rero muganga avuga ati iyi ni moto ndiko nkoresha amajambo ya muganga kuri bamwe ariko canke benshi ni phase iri kuri 14e jour du cycle sinzohora nkora muri ovulation rero 14e jour du cycle benshi ngo nibazi kwiharura kandi nivyo nibazi kwiharura kuko bazi ngo ni guhera ngo le premier gutya ngo ushaka 14 uvuye na cycle yawe kuva ku munsi uvuye mahari ushika ku munsi wa 15 nge turayengene yagiharuye ni vyisho giharura ryaje yimena umutwe ra la veille des règles uyu mugenzi wanje nawe ararengeje. Très belle énergie, confiance, sociabilité, libido au plus haut, à hejuru, polyminèse. Nuchukiri ibihe rero rwaye ibihe. Nivyo. Nuzi ko rwaye ruko ruragenda. Namwe nusa nk'ubunone. Cheveux brillants. Hera badaye na conséquence excellente période pour les rendez-vous. Sinababwiye. Sinzokora muja muri ovulation. Zoe wavyumvise. Nabwiye ko nta code bandi muri ovulation. Doucement bakubwiye conseil. Excellente période pour les rendez-vous, présentation et création. Muri folliculaire. Oya muri ovulation. Kubera umeze gutya. Ufise energie byose biza biri clair. Umengo ushaka kwilansa, dukore ya projet none das. Nuzokora cyangwa apana ivyo kuza gukora ibiganiro aje kurwa n'umundi ndabikora ndi muri prémenstruel n'umundi muri ndikunda gukora ikiganiro ibi ni bon twaramatse kumenyerana biga ibintu bigusaba energie nyinshi utoshaka gukora muri biga bintu nibyo cyo profita ngo bikore muri ya periode ya ovulation ko aho uvuga ati nibigoye ndabishobora muri ovulation na folliculaire insomnia kandi muganga yanditse ngo les humeurs ziri courantes muri iyi période d'ovulation ni confiance en soi enthousiasme sociabilité kuko haba hariko haba pic des hormones oestrogène na testostérone izo nazo zifise effet nini sur le bien-être ariyo mpamvu abenshi baca basohora amasuka bose ngo baca bambara amanuisette bakaca barindira gutya bameshe umusanga madamu yicaye gutya anye muri sala kamweva naho umubwira nabi ngo sinashatse ngo kujya mutarashi ntihanda kwandikira ngo none turasangira ubona uza vuba kumbe naho urondera mbuye wewe ni bona acha kubabarira ati she ntaco nta kibazo urumva aha anye rero bagabo bahiye nababwiye twe tudafise bagabo mugabo nababwiye diri ni imwe rondera amahera muri ovulation kora ibintu
aba ibintu badasana n'abanikita nibo bumviriza oya twumviriza erega bas ovulation ni y'abagore se abagore bari mahaye bo oya se n'abatari mahaye kuko wisigwa aho none oya reka uruvugi abwiye jewe impano yanje ni imwe ngene excellent période pour rendez-vous présentation et création c'est moi rero abagabo beza rero nobasaba ko mwoshyiramo flow muri telefone zawe kuneza yacu flow ni inde flow ni application harura cycle menstruel y'umuntu yandika FLOW urumva oya flow nta double biriko anyway donc rero hari aka logo ka rose hari umutipe yarayifise ndibuka umva avuga ati je ndashaka kuraba kugira ngo uko nyene shaka igori yinjira bandi bari mariya n'ibiki rero bari bawuzi batari maki twe turabikora oya uyo mutipe yari nka bawe bana bari célibataire batazi umugabo bikira mariya wenyene amarero Mimi tugenda ko ntazi umugabo urumva ariko rero abagabo sha maskini yo ntibaguma birabareka oya bari bagira ndazi umugenzi bateye inda kandi bahara babiharura rero abagore gituma tuba abantu bazi kwibagira umugore ashaka kumwana umviriza umugore ashaka kumwana shaka umugabo ngo afise ngo flow ngo muri inze kuko wese umubiri wiwe ngo aguma bicekinga abigumye ngaho kubera sometimes hayigira n'umugabo muga shiri gashiremwo kujya duturarabana kugira amuryohera gaca gashira ariko rero pam aza mu muryango ufise ndakutse ayaye gacara amatariki yo nizo wamuswara bigi aterega flow si preservative ego c'est ça flow si preservative iragira amahojo ikabwira ati no musinze kubikora oya utagiye no kuyiconsulta nta kimi kubwira wumva oya je dafite ama notification notification yafite notification irakubwira no musuri muri ovulation no musuri muri period fertile même muri ovulation niho ucu stamp yo ya dafuy chérie caraciyemwo banenda ntabwo narinzi nimba dukozigana nuya ntimukora amarero nk'aho twe twakoze ukweje 18 no munsi uri kwamenye utuwe bajya babiri bitaye nigira hamwe namwe okay tugende kuri phase ya nyuma ya cycle ihereza cycle bayita phase lutéal za oestrogène zica zigabanuka gose hama hagarutse rero kwa kuba irritable en fait lutéal sinzi ko ana bisomya nyene kwa muganga me si c'est pas muri ChatGPT ko ifise ili presque pareil nka zigomba kumera kumwe je mbona zigomba kumera kumizi iyi mibabaro je mbona ari none ndababa turuhuka iminsi ngahe exactement muri folliculaire turuhuka ovulation bamwe ko ovulation bibabaje sinon folliculaire mwese ko turuhuka iminsi 8 gusa ni myinshi ahubwo semaine oya kuva ku munsi wa 6 gushika ku wa 14 iminsi ngahe no ni 8 naho nurumva 14 ku bantu bataba barama muri ovulation naho nyene aba barahumbaho n'ingorane nishika ako bantu yo bagabo aha rero urumva umuntu acagaruka kwa kundi donc 22 jours uri kurateseka hanyuma aha rero hacaruka kandi aha rero urumva muri iyi period iyi phase lutéal hacaca kanya gatoya ucusubira muri prémenstruel usubira mu miruko afite bisumbana juste ubabare ico gituma ofete sinubona gituma babanje no kubikatagura bari kugira ngo amafaze ko birasa presque ni miruho atutacibuka ikintu kimwe umviriza bamavuga ngo explication iri fan ngo mu imbere yuko nani ovulation urubuto ruba ruhiye siko ubumeze neza tu vois tititita umubiri buri ko kuvuga ngo zana umwana urumva akira igitereko kiba kirinziriye na ovulation urumva
ntuba uriko urateseka umva avuga ati ndi ngaha ndi gado n'uwo mwana ukikawusha yugara nabi ikavuga ati wewe wanyimye ndashobora kuguma nasana utantamika ndakwereka wa bwawe ugasanga kuribwa ugatabagurika ukagira iki kubera c'est le corps yabuze urubuto rw'umugabo wafunze wambaye iki wihanganye nta kimwe cinjiye kacitabagurika kaciseseka rero irakumumura ugati de toutes les façons uyihaye urwo rubuto n'ubundi uzobabara oya simaka utumara 9 mois utaja muri rega yego muga again ndiko tuvuga amahormone hari amahormone yo kuva kutaja muri rega n'amahormone yo mu gihe uri enceinte yego ariko nyine kugira amahormone yandi ahubwo ashaka ko nababaje kurusha amahormone yawe bivanye n'umuntu of course ya aha rero ivyo bihe bigenda ngo birahanahana gushika kuri menopause ya Dacia ndayirimo ko nangoye menopause bavuga ngo iba en general hagati y'imyaka 45 na 55 aho mugango hariho kwishobora kuza ku myaka 40 canke ikaza après 58 ans rero izo nazo ngo amasinya ni hahandi usangura kubona amaregraza canke ntaze zikaza ari nke canke cyangwa kumva ubushuhe je nsigaye numva ubushuhe vraiment ngira ndi muri menopause tetwawe bouffée de chaleur ukumva nyine ubushuhe urikizujya mu oya shama nyina nta menopause menopause chamera jewe mwana mtsomutsi vandeza sécheresse vaginale kivuge mu kirundi bacu kuma kuma he mu maso sèche trouble du sommeil kuburitira nkawe uciye wishira ndafise umutante wanje yagiye muri menopause hama umunsi duhura je ndafise ukuntu abantu bakuze banyizira bakanyagira vraiment arambwira ati uzi ko ndi muri menopause ndamubwira wamaze kujayo ngumva mbayeho nabi mu buzima harashuha harakanya iyo ngize ngo nugura marido ngira natama batata nca numva imbeho nyinshi ndayizimije mba mpiye ndarankanura ameze gutya anya baragira ubushuhe n'umugabo we deja yakorera ruguru ndavuga none ngumva bana babaye birababaza ozi birababaza urabona ko yatubwiye ko habamwe na depression harabamwe na depression hormone atanguye atanga kuguma amanuka duga arumva prise de poids trouble de sommeil ukaburitiro ukumva ntugishaka gukora amabanga mpuzabitsina ntugishaka ahubwo hari abandi ngo bashaka bishaka cyane diminution ya libido nivyo niko tubona ngaho cyo tuma mama bakuze baba bipowe ngaho tu c'est information itariyo kandi ikiranyo none kubera iki nivyo cyana n'inzingo mfise imigambi yo kuzoshuha 45 shuha n'umusheri wanze bamfise ndi umukecuru arozi ko gitanda muzoca mushira hirya mugashira imatera hasi kugira ni mukivune oya shaka ogivyamwa kare bitaruma ubuheze mandarine ushaka wozigura kugura birivuga ngo abantu banjishwe no kutamenya ahanaguma nirukana abantu nzi ngo ndindire nkoze 45 mugana uko je nivyo uza kwicara neza muyage neza na chat ati burya none gasha je navyumvise cyane nayibonye amavideo yo kuri Instagram bakubara atubeshe ajya guma yere wigira toto cyo nguzotangura gutanga akaranse Nenzo nonzo bangeze kumenza nabivuye namwe zona kirakuraba mbese biti nzanshushe akuzuba ubu zaperereza rero ivyo byose umuntu arabicamwo ntahabihungira mugabo hariho ongene ibiki muri mubiki yavuze gwako ndavuga gwako nzo bashushe ngo zogatamaka akuzuba ubu nacibagira ngo nacibagira Wonsi kugo murobe bwo urambere yabuze sigaye na be azosiga ko gombo badufu none gombo si legume gombo ni legume
kandi abantu barazigiza vyayo uramura amagombo akazikana uzasigaye katarya biguru ndevyo vy'amagombo jewe yo ndiko ndahategura asigaye amaragude harimwo gombo mubona nk'ibintu ngo Woragira ngo- ikigombo oya nibiki mana ukuntu birenduka bijya bifise ama de merveille kotomera mwana bati rero umuntu Arashaje. yobijera gute ivyo bintu icambere coco ni ukuba informe ni ukumenya ibi bintu ko biriho Yes. bibaho kuko nkuko wazahejeje kuvuga na bibiliya irabivuga ati abantu banje bishwe no kutamenya yes kutimenya ubwa mbere basha biragoye no kujera ivyo bintu kuko umaze kumenya ukuntu umeze urashobora kumenya ko uhejeje kurandura umuntu umurenganije ego vraiment ukaca uvuga uti yo kamenya ati si we si jewe niya ukabona ko uvyutse ufyuye umuntu ata kintu na kimwe urumva ngo cabaye sho nguza gushikwa n'iki ngo base ngo yo Genda bivuga mana. ndibutse ikintu urumva urukanya abakozi bose ababoyi abayaya mva mu maso Eh. ngo amenye ikirahuri like hello uzozana umukozi atamenya n'ibirahuri ameze gute ejo nabonye akamimi umugabo ngo amenye ikirahuri ngo kaca usara ngo sawa mena n'amateremusi mena vyose mena n'amasahani bimena vyose ahubwo wewe ukimenya ikinindi yari yagishize aho kwitoza ama excuse yose abantu ikinindi yagishize ngaho wewe urumva ntibibaho uriko uramara peshi ni wewe ntiwagishize aha ubiri mwo kandi ari wowe musira ukimenya none ujye mugabo wawe yabimenye wewe Wewe indi ninde yari yabishyize mu yabishize nzira? ngaho ebana bagabo bacu bagabo bahiye Tubabarire no bashe, tubabarire nukuri. mubabarire abakenyezi banyu mugabo je ikintu nashaka kuvuga muze murababa hafi ya ikintu nashaka kuvuga ko ifo ko abagore umugani wa ko abagore twipanda tukimenya ko hari ibintu Imana yaremye tutari buhindure bimeze uko nyene tukamenya kubana navyo tukamenya ati nimba je ndi muri iyi periode nitwara uko nimba ari muri periode yo kurasana no gusiga abantu inyama reka basifumenja ko y'abantu ntagire umuntu nza guta kushavu canke nza guta ko amahomone yanje genda ukora ibintu wari ntazi gukora uwo munsi wivugire make ugusotoye ugire mpemu yarafasha mufashe gukora kuko ntavuga ntavuga ngorane rero izo hormone nuko wumva zikubwiye ngo ja muri ville basi okay sawa koroka kuraba karaoke Guys. iyo karaoke mukaca muhurirayo n'umuntu ushaka akavuza ibintu yaborewe agaca aguhonyora agaca umukura canke abantu bose bako bararirimba ukabona nk'ibidukikije wenda kuri kintu twiki gituma bahora bakuryohera Wenda ubwo uyu kuri- munsi baza ko hariho mwaye yo kunesha izo umvirizaho hormone zi sabye ngo umaze kubimenya Yego. sije ngo urazi yuko dufate urababaye umuntu ushobora kwimvira ngo Umubabaro wawe ntusubira kuwukora. ndagwaye ngo nindagira fe bla 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 okay nukubera ngira ngende Eh. okay uzi yuko byose ukunda kumviza umuziki Shamwe umuziki, wambara bahora amakutere yego, uruhuke yego. jya muri piscine gira akantu kari slow mo nyene Yego, aka me time akayoga cyangwa ugiye no kumviza akamassage. amakaraoke ubuze ati ndagiye ariko n'umuntu aza kungira nzaza kumutaha dusuma urumva ariko nyene uba ubizi ivyo bintu justement ndimo. nico gituma icambere no kwimenya vraiment Eh, umuntu akamenya ingene bigenda avyifata. hanyuma urumva ni ibinyene vyo kwimenya ukamenya chaque phase uko uba umerewe niyo ntango yo kujera izo ntuzeye hanyuma ikindi naco imfungurwa dufungura nukurondera ngo Leonce, imfungurwa warayo. ziri riche en omega 3 nibaca bakirondera yarabivuze Leonce usa muja kubiraba yego irafasha ngo cane urashobora kugira exercice physique iragufasha kujera stress ukagira kukayoga ukagira kamarshe ukicara ugasimba umugozi canke ukagira nyene izo nguvu zironserata ibazi unyene kamarshe ushogerageza akantu nkakata ushobora kazana sezo ukatambuka nko muri dase quartier none uzi ko hariho ibiguvu ucugira ibiguvu ukumva ukora ibintu hari igihe ko ishavu hormone ziragutuma ibintu nyene hamwe na ukirabura abantu bitahura Yego. bifasha hanyuma no kuryama bikwiye ngo biragabanura kuba kuba irritable kuba irritable ariko ushaka urabe naho buri muri folliculaire genre ata periode rimwe urimo iyo uryamye amasaha make dufate wakoze akazi umwana yakugwaranye uryamye saa 9 saa vyukana 10 akayigo kwe ujya uvyuka ibindi si gusesema hanyuma hariho ngo amakomplement nka vitamine B6 irafasha nayone ziriho kandi hanyuma communication na ton entourage abantu bari proche yawe mumarana umwanya munini bakabimenya kugira babonye ufashwe irabongera muganga bivuze babonye ufashwe bamenye uko bakugenza ntibace baguhunga
c'est vrai ça kuyo gati basha ndi C'est vrai mushoza ça. hari Ko des fois hari igihe hari umuntu ukeneye umenya ko soutien w'umuntu, justement umuntu ukamenya uti ndamufasha uku uwunya ari mushoza ariko araribwa kandi amuha akayi gashushe reka ndamuzanira agakafe uyu muntu ari muri ibi canke reka ndamushire ka gakeke nk'uko ozi agira asabire akagato yego vraiment nuko hanyuma ikindi naco ku abantu ikintu muganga yaciye avuga umuntu asenga ngo birabisengera hedasi aranisha biragutuza umutima tuwe urumva urazi igituma gadasi aha muganga ariko arasigura ati shetani afise amayeri menshi aprofitira muri ivyo bihe nyene urimwo ukashitanga kwigenza nabi n'abantu aprofitira muri ivyo bintu nyene urimwo akaca vyitiza mu kugusambura canke mu gusambura entourage yawe n'ivyo ariko rero ngo nukuba guha akanya imana ukumva n'ijwi ryayo ukumva iciri kirakubwira kugira ngo basi uyisabe muri ico gihe igushire kure y'uwo mugwanyi shetani imugushire kure hamwe ataza kugutera basi urumva ufise amahormone yasaze ndetse ngo naho uza kugira nabi uza kubona ko tu as raison ego kashi tagati yo hanyina utwo wabone utwo na wanyenzo soya gutangura uniwadi umenyanza ngo jana namubwiye wana wanyo inzoga ibintu byose ugira ubona yuko tu as raison rero danije ko isha n'imideti nabije bigira bigiremo ugasanga urakuye umuntu muzango bwawe kuntu vy'uburofa akantu gato wacu kagira kare ntuzoza kumusaba ikigongwe ngo abitahure wacongo vuga ngo ndagutahiriza urumoga ati bayica nabwo nabonye ngene umeze vya vrai wasokoroye akantu akari muri wewe alors que peut-être tu bimenya ugatuza reka ndababwira ikintu kimwe je ndiko ndiyumviye Jafat nsubiriye kwiyumvira ku mugore n'inguvu ziwe n'ubushobozi bwiwe ejo nari ndiko ndiyumvira ati foko abagore tubaha umugore ashoboye gukora ikintu akagikora neza agapersa akagira réussite canke akagira succès il faut kumuclappinga twice kurusha uko babikora ku bagabo ivyo deja navyiyumviriye ari juste gucibwa intege muri societe gucibwa intege n'ivyo ukora abana umugabo hatarajamwo n'amahormone yo kukwezi ku kwezi wewe ngiye kwiyumvira ati ibaze umugore ashobora kujera ivyo vyose ashobora kujera abantu bariko baramuca intege ashobora kujera abantu bariko baramubwira biwabwira ati ntavyo uzokora ashobora kujera amahormone ariko aramubwira ati ntuje ashobora kujera umugabo amukubita ashobora kujera umugabo amukubita abana kuvyara barira uri mu masonka yo muri premature nawe nturi kuri wumva nawe bikunda wo kwikubita nawe urarushe muguci umuntu ari hafi yawe nawe nakarongereza ibindi bintu ugasanga umugore ashoboye kubijera habasha kacura n'umwana ariko ararumatwa ariko arira amasaha 6 we nawe uri muri premature rero nico gituma hajya umukenyezi arashoboye nico gituma hajya bivuga kuri pe kandi babivuga ushobora kwikorera ibitunga ushobora kugira ibi ushobora gukora ibintu bikomeza no kuba kujera ushobora gutwenga ushobora guteka bigakunda mu gihe wabyutse uriko uraribwa ushobora kuryamika abana mu gihe wabyutse udashaka gutwenga mu gihe wakinishije abana wabaririmbiye wakoresheje amadovuware muri yo wumva uriko wumva umenga uraboze ntiwikunda nta confiance wifitiye uri kurituka uri kuribwira nabi atari kino wigize ngenda kwerekeje umva uratashe bana maya aryohewe abaryohewe ari video nafashe ndaza kwibereka ahubwo abaryohewe ashaka yuko mukina nawe musangira uwo munezero araguhagurutsa avuga girigiri mama iki maya abari ko ariruka gutyo sheri uri kiziga yara muvuga dasa n'ubwo mu cumba gendura abana muri sala siko aje nicara ngaho kugira babasi twicarana akubonye ntakubona ngo ngushigira nawe hari gihe bari muri phase mu mama ntaruha arafite amafaze atandukanye mayo akacegira rero phase yo kuryohe ostrogene zasaze umva kuri wowe anyoye na jus cyangwa amata kamuduza agasukari muri we bica bisara gose ko mu hyperactive nikita uravuga ati mana ntabara ugahaguruka mugasara muri salon n'ibiki ukurara amasaha kugira ati ajya amasaha hewe sije mbona 20 tsanzi ragenda bajya ama 20 kare uvuga mama uvuga bye bakisabisha amazi akiri bameze guca muri salon barazi bija televiziyo byavuga yo nagira mfe nje gutumira utabizi umva ho asaze hano uko ariko mu Burundi kazaca kukira
kera ari muri amafaze y'ukurira y'ukurizwa n'ubusa akamara nk'isaha yose ukaba uri muri iyo periode mbona ugenda usanga wakubise umwana kumwica parce que si na wewe ni igice atari nawe nyene ntiyarazi ko ari ukumeze ntiyarazi ko udashaka umukina nawe ntuwiyize ndamubwira mama yari fatigue kumva uragize nk'amaje nkangahe kumva birapfuye ashobora kwicara arabyumva okay akaca kuri 2 minutes aba yavyibagiye ashobora akaza gutwenga impande yawe nta kundi akubwire shaka kuba umugore kuba umukobwa n'ukuri biraruhishije umugani wawe ndugora Imana yombaza ngo ndakabiri ndahugira umugore cyangwa ndahugira igiti unotora mana ngira igiti ntungira umugore wallahi ndataka kaya nta giti ariko yari karadataya umugore ukuntu arushe mu buzima bwa misi umugore arushe ndayibuka warayiturungiye iyo video abo ndakubwira ikintu kimwe ikintu nshaka kubwira abantu ubu nyine turafise Google tureke n'abadafise ngo ChatGPT mu telefone ja kuri Google tu nta muntu adafise Google na telefone yanyu irimo Google asha uyisangamo vraiment ndakubwira kuko hariho abantu bize je utize vraiment ufise amashuri make primaire gushika hari ibintu uvuga nka kuba bari ati birumvikana no ubizi abantu bize secondaire mu mashuri y'ibisazi université kila kitu babagabo abakore vuga abagore barimo maybe niko je maze kumva abagabo baba ariko aravuga gute nivyo mugirisha cyane ibaze no kuri excuse me wowe uvugisha gute twe tushaka kuba normal wigisha gute y'ukuri de mauvaise humeur wigisha gute ngo ufite urumwa umuntu wese abashaka kuryoherwa abashaka kuba aryoherewe abandi uvugisha gute uwo muntu ndibuka eko abivuga namufise ko abivuga bijya byo gutwaririza office maybe peut-être arabangira baca babiprofitiramo certes bariho nta nyambo ibura gahonze mu bintu byose mena ku mama n'abagore babivugira rimwe right bakugishije rimwe bose batwaririza urumva ari nanje wombwira ngo mage makara ngo mbangewe ozajya amakara sawa amakara ni twagiriye inama he kuri Rome urumva donc arabana bavuga ngo eka nibyo kwigirisha ngo eka ngo cyangwa abantu bagira amaregre bakababara akavuga ati sinza kukazibasha ndapfuye ngo ari ngo by'abagore ngo no munsi ngo atagwaye iki atagwaye umutwe ngo ari muri regre ndakubwiye n'ukuri kwimana ama video kuri Instagram babika abagabo ama electrode kugira bumve ububare bwo muri regre cyo kuvyara wallahi yabaziri hino no gati ingo ndari nabikurikira ivyo bintu zambare wumve n'ubutambuka nkaho gadase jenca nibuka mu mashure ego hariho abana babikina kugira batahe cyangwa bakuze mugabo hariho umwana vraiment gwara bikaboneka bakamwimura uruhusha turabizi cyane bakamwimura uruhusha akarinda kuraba bari abantu baraba bakaja no mu bitaro baje no mu bitaro rero je numva umenga uruhara nago ngaho ruri ku bavyeyi umwana wawe uramuzi kwishuri genda ubivuge maybe yes tuve muri ya tabungo sinovuga umwana wanje ninda atazi ko umwana w'umukobwa aja mu bishozi right genda kwishuri uvuge kwishuri uti uyu mwana wanje iyo hageze ibihe vyiwe mama wanje tuvyite uko mwumva vyoborohera iyo hageze mu bihe vyiwe aramererwa nabi niyamererwa nabi rakabasaba uruhusha muze mumenyeshe kubakuze naho basaba abakoresha ega kubana sava mitende umwana wavuga ati bo urashaka kwanka rimwe ariko wa kabiri agumye mu nzu uragira ariko kubakuze urashaka gusaba uruhusha umukoresha ati nukuri imisi ibiri amwe yuko ugiye mu bitaro niya kubabarira ariko rero bavuga ati bo sinkine kuja mu bitaro kuko ubundi sindiko ndaba ikindi zindaza umutima fata nkagabamuhira ariko umubwe ati sinda gushaka kuza avuga ngo yatorotse ngiyari mu zindi diri n'ibikini atazi kugira ufe neza hari abantu batavuga baje hano bayizinze afuye urumva ego maybe apana ngo endometriose nibishoze yitwa ko biri normal ko rano resomye ngo normalement nitwe dukwiye kuba utwe mesure hamwe urira je mukozi wanje ararira abari kuravomisa umva ntashana gukora avuga no munsi utayikari dusinze kurabana bajyame mu gitanda nk'umuntu yapfuye donc rero nko onyice bwa ngo nivyo kwigirisha nivyo kurigirisha ngo urwanka gukora hari abantu bubahuka nukuri wo kwigisha ngo uri kurabara gute uca umwifuza nawe uzo kwigirisha maze biguha kwigirisha nanje ndenda bigupasa uvigirisha donc rero muze muri renseignant certes abantu nibameze cyo kimwe mewe murabikubwiye yambabeshe nakunda ariko ntugire kuvuga ngo nukubeshe niya communication yene twako turavuga wewe ukora ahantu mwicarike umukoresha wawe nzihangana ariko vyanse umubwira uti jemera ukumera ariko nawe
ko wimenye ni sawa ko wimenye ni sawa hari ibyo udashobora kwihanganira nk'ibi two turavuga byo kubabara cyane byo kuvomisa byo amaraso menshi gose byo kuja mu bitaro ibyo byose ni ibintu udashobora kwihanganira utegeza kubiteta ariko ayo ma saut d'humeur ayo ma saut d'humeur tugira urayazi nugerageze rero kubana nayo umenye ingene ubigenza umwana wawe ntumufate ngo umukubite umuvune kubera nuvugisha n'abakolege bawe shira amazi mu kanwa mugabo basha nibutse ukuntu abavyeyi bacu kera badukubita ko atari bwazi bino biganiro kweri ngo babira abavyeyi bacu kera baragukubita habuvuga uyu muntu yaramvyaye canke yantoye mwiyara je sinakubise gakubitwa twaba dufise umuvyeyi yaraguha inkoni gushika inkoni iheze niyo yakuvako mama yadukubita pe mama yadukubitisha kambambiri kamambiri ni kambambiri kandi kutwe inkoni warayidagira wenyine mama ngira ntigeze nankubise sinigeze ndamubona nkubise ndaho ni wakubise oya kweri none wateye kugwana bikuye je singwana uzije ndagwana ndatinya ahubwo gwanisha umuntu wanje urakwirukana ndawuhembegwe kweri nawe ngira ndawuhembegwe kweri byari bikenewe atakutamubwa oya ntiyatukana mama ntiyatukana yarabakankamira yego kukankamira muga apana birenze vraiment umuntu ahubwo twege education je mvuga yiwacu yari papa kuravye ijisho papa hari hama mesure ntarengo genderako akuravye ijisho papa wabuzi icavuze byari bikontrere bimwe papa so yarababama ati ni wimenye aho papa ngira nkubise rimwe nonyira ibintu by'ibinuma gutya akacadeka sino abo papa twarashwana jewe twarashwana nawe nyare aca ngenda kurira mu cumba akaca yuko umvize ndakubwiye rero wewe sasa ariko mama ifo ko abaho equilibre ukubitana no udakubitana oya twya equilibre yari hari two twarayiri inkoni hakubiswe imfura gusa ibaza bareke ndavuga ndabamomora oya sha no gukubita abana oya na gukubita abana oya vraiment abiyevye Ubrizani kita tuzoyekora muri girlfriend izo yarabe ya samedi proche abana no kubakubita turamaze kubigira twivuga ipo muri Fun&Facts kwa rero bakunzi bacu nukuri iki kiganiro twari kwigishanya iki kiganiro cari gikenewe kubera ko natwe urumva ntitwiyizi turiko turidekuvura mu kwidekuvura kwacu reka twidekuvurane namwe bwe mudukurikirana kugira ngo umenye uti nanje nuko bimeze hanyuma na cagihe tubiyagira abana bacu bageze muri ya myaka yo kubayagisha ibijanye n'amaregle tubibabwire nabone babimenye babeho babizi bakure babizi bazamenye bakuze kugira babimenye ntiwisikaje murada mu video Instagram twegeje ubu meme ngo ariko nasomye avuga ngo no respa ngo ovulation yawe bituma usura kwandikira mu ex wera uri mu bishuri gishirira bastangura kwa yandikisha ngo shango rega hariho burya twapfuye ngo sintu vyatsara ariko ututangura ngo mbe nta carte nasize muhira iwawe iyo carte urayifise neza iwawe ngubwo ko nabuze bwa carte muri bese kutaba muri esini gitare muri ovulation kandi amwishyura nagize abaye mwana mu ugasanga wandikiye umuntu utari kwandikira mwasubiranye reka rero toutes les phases ovulation ni 2 jours ntiyahera udose kumubona nk'ikintu cy'igiti nka environnement ariko kujya kubwira ngo wanyoye inzoga zimya telefone ntwava wandika message y'agacamutwe no muri ovulation byiza wakuramo connection ego byiza wakuramo connection kuko karaba jya kuri Netflix urabe film z'umuziki naho nyezo kugwana dufate nyene z'ibintu zitagusha muri mwana nababwiye ibintu bakora mu abantu tavuga basabaga nababwiye gira occupe toi s'il te plaît occupe toi rondera ibintu ukora ube creative ivyakunaniye ucubusura kandi bizingurure ugateka ndabisubire kandi tumbure kiya gihe wabizingurure ayo ma energy yawe yakoresha ibintu biri positive cyo kugufasha mu gihe uzo uri kuramererwa nabi byo turi wenyene ego nuko rero dushimira Dr Ange Derey kuri iri sesangura ryiwe yaduhaye twayikuye muri groupe hariho groupe ndimwo groupe ifasha cyane abantu benshi barayizi urugo rwiza groupe nziza cyane itanga inyigisho nyinshi igira amasuje atandukanye rero iyi
ni analyse yego iyi kandi analyse ni Dr Ange Audrey yayitanze nayitije turamushimiye cyane merci kubera Audrey yafashije abantu batandukanye yego turagushimiye kuba wazanye iyo analyse murakoze kugira ngo namwe ufashe abakunzi bacu n'abakunzi bawe Yego. ikitayiharije yabibagiye abakunzi banjejeje nyene wenyene dushimire abakunzi bacu bayikurikiye ushobora kuba uri umu expert muri ivyo bintu ko tuba dukurikirana n'abamama bakuze aba docteur abaki aho twihenze muvyandike mu makomantere tuba tubona umuntu aje agafata umwanya akandika commentaire agasigura ati ikintu kimeze ukuntu umuntu agikora ukuntu mwamuje gukompleta aho twevyankiye canke twanyerereye kubera ko niho havana amakomantere yuguruye kugira ngo icumviro cawe gishoboye gushikirizwa mu mutekano ubugwaneza ego turashimye n'abantu bose muhora muduha feedback twaryohewe twize tukamenya kino kintu ngaha twari tukicanke tukaronsa ukuntu tukivugana n'abandi bantu turashobora kuronka ama-info tutari dufise turashimiye cyane abantu bamugira ama-like turashimiye Sisi turashimiye Zayi turashimiye Oben turashimiye Blaise turashimiye Bellard turashimiye n'abandi bakunzi bacu basigaye barabaye benshi Narcisse urafashe ku mutwe pe hewe ego ubunye uratwa ari soge ntavuga ngo mugire like ubunye araza agasanze waje wanditse ntuvuge ati mugire like na Mirene nibone na Mirene Mirene yavuze ngo asigara hano atagira connection arakomunika mu commentaire ati je ndahari sinyibora ibiganiro byonyine ndahano atari connection nako ari umuntu wacu pe ubwo naho ndahano atari connection ndagerageza kuraba ndahwihwisha turagufana gose turarindire ma commentaire mutubwire mwebwe amatemonyage yanyu abadamu parce que hariho ibintu ukunya ni en général hari ibintu biba biri exceptionnel pour umuntu umwe avuga ati akujya ko abantu baje muri rege bakaja mu bitaro alors que n'abandi nk'aba anye bameze ngo twirukanga umve vire ngo turahura muri rege ça dépend watekereza ndabesha ça dépend donc rero muduha amanuzeye kugira ngo parce que abantu baza gusoma bumvize ikiganiro haye je ndana nk'ama video kuri Instagram ndaraba video nkaza gusoma no mu commentaire ko ariho ama complement ubona mu commentaire rero umuntu aza kuraba ikiganiro hamasome ne commentaire yawe acaguma bwa yo nanje finalement nikomeze yo finalement sinsara ati bwandi wa muntu namuziri uhusa you know comme ça tumenye kwijera abagore n'ukuri twarahiriwe tuze turayambira nitugowe twarahiriwe ini puissance nitubona baje yuko nuko societe twese yuko turi des êtres faibles n'ibiki akuvyumviriye turi faible turarenzewe ni force yoba ni force bisaje muri iyo vulnerabilité yacu turashobora kubirengera ryashugwe rigacari ryama amababa muganagira mpeze mbwira abagore ati ifo turasangiye imibabaro turasangiye umuruho nubwo ntaribwa ndagira aya maso d'ubiro ndashaka kuvuga ati ndagira nkora ikintu bagira ati ndagikora kandi cyane gushaka kumwiza amafaranga kuko ndi muri ya period tameze neza rero twese turafise ukuntu tufise duhuriye kuri ivyo bibazo dukundane basha dukundane dushigikirane tuduzanye nimba ubonye umugore ariko araduga urabizi ko ariko akoresha iphone kugira ashobore kuduga wowe urabitara ko nawe uri umugore nkawe ikakumva ko umenga ucumushira hasi mutahura ahubwo muvuga bwira ati urabishoboye bandanya musunike kuko ngo gowe na vyinshi arabazi urabizi ko nariko acamo nawe bashobora ko arabiciyemwo rero nimba ubona abo vyaranze mugo ko narabishoboye menya ko uwo mugore agwa akeneye kuduhagira ashobore kumutiva abandi bagore rero turebe gucizana hasi muri ibi bihe vyacu cyane muri ama faiblesse yacu dusunikane ushika bikunze ntamwo vyakunze tumukomera amajwi ati warabishoboye kuraje uratese uratovye ikindi naco nagira mvuge naho okay ari abantu batabizi benshi abagabo canke babizi hari ababizi rero ariko baca babikoresha comme arme y'ukudenigra umugore yumva c'est-à-dire ngo ushobora kuvuga ikintu kiri sense urumva ushobora kugira ama emotion kubera ushavuye nk'umuntu normal ushobora kubabara kubera ikintu kibabaje cyoka ukiyenerva kubera
ugize ibintu bitabaho uriyenerve ndakubwira Nikita ibyo ntuzosubire nibiki kwazo umuntu ari namwe yakubwiye ngo no hormone aho uri mu bishozi ibintu byose meje kubwira biri sense abigwije no we wadekonye Nikita ndiko ndakubwira Nikita wadekonye ibintu wagize nibibaho ntuzosubire nta soni wawe nkakubwira ama verite umva ukacunyishura ngo ayo no hormone donc rero ababizi nimukabikoresha non plus ngo kugira mu ufate n'abagore barafise nawe jambo barafise raison abagabo bamavuga ngo abagore muri emotive ngo bikingo umwanya wose muri kumuririza ucamushavuye ngo ariko bamavuga ngo abagabo muravye match usanga muri kumurarira itsinze amara imisiri atariye niki bambasinzwe gusa donc rero ivyo bintu c'est pas une raison yuko non plus muca mubikoresha ko tubibabwiye umuco tango kubikoresha ngo wewe nje gituma ngo ndabibonye ngo misi yose ngo ntashe ntevye ngo yamashwanira misi yose ngo mbaza ngo yondi ngo kugira ntahe ngo yamari ngo mu bishozi cyangwa muri premature rero oya sico bawumviriza umuntu ko afise raison ou pas mais ni muca mubi vyose ibintu byose zovuga ngo bishire muri pake imwe ngo hoking ni kubera ngo ari muri period ngo nivyo bintu twumva mu kiganiro na ma hormone ni muvanga ibintu ibisa n'ibijanye rero nivyo reka ndabasezere na jewe tubabwire nti mwarakoze kuduhitamo turabakunda cyane namandacumviriza nkavyibagira kugukosora Congolaise de formation de carrière tubabwire tuti ndababwire nti ababwira ati tubabwire tuti turabakunda cyane merci ko mwaraduhisemwo merci ko mudukunda merci ko mugira ama commentaire mugira ama partage bisous turabakunda vendredi d'autres semaines bisous Siren Vibes TV